n'ijambo ry'Imana ravuga ngo muryoherwane n'abaryohewe mubabarane n'ababaye n'umuse twaramutse kurangura iryo shaka ry'Imana kugira ngo tubabarane nabano babaye mugabo mukanya twari kumwe bari baryohewe naho dusize bamwe mbere nka bose mu gahinda barira hariho bano abapfunzwe kubera ibikoresho dukoresha mu myuga ya misi yose kamera appareil photo canke enregistrer gutyo uru n'urunani w'abaririmbyi abamenyesha amakuru aba producteur aba manager bose bagiye hamwe twebwe twabaye nk'intumwa gusa bariko baravuga ijambo ryo gukenguruka abatari bake bariko baravuga baca barira kubera bavuga bati ari abantu twasangiye inzoga ari abantu twasangira ibirori murazi yuko abaririmbyi kuri ivyo bintu batifata nabi bazi kubikora hagati yabo hari urukundo hagati yabo ntibinubana umwe arose uwundi abarose nimba arose amakara ya 5 uwundi aba yarose novuga yuko ni ikintu ciza cyane ubona yuko bari hafi na hafi cyane ntibaciye batantanya kubera yuko babasanga ibibazo. Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaye ikaze nongenda bashimye mwebwe mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi waburi muri diaspora ubwira ngo big ups and don't give up. Yes umunsi rero mwana uri nka mu gihugu utamenyerewe turi kumwe n'umugwi Tashaka kwisigura ko kandi wese bisigura ariko ico mwamenya cyo twaje mu gikorwa cy'urukundo ku mpimba aho benshi bita kumusaga murahazi guys hari abaririmbyi hari aba influencer bafungiweho kubw'imvu zitandukanye ariko no munsi nk'umugwi w'abaririmbyi n'abamenyesha makuru ndetse n'abanditsi baje kugira ngo barabe bagenzi babo mu buryo butandukanye nubwo tutabaye representer twese twabaye representer n'abantu batandukanye baranyicenga ndago barahanyicira tabaye representer n'abantu batandukanye muri abo harimwo Flavia okuri Irebe FM murazi ibintu bimaze imisi bivugwayo hariho Alenova bose muramuzi hariho Espoir arongoye B5 Entertainment reka rero bose ndabahe kazugira ngo batuganirize batubwire ingene igikorwa cagenze je muri rusangi igikorwa cagenze neza ciao Njoo nkuko mubibona uyu bamwita Alenova Alenova B5 arongoye ni Espoir arongoye B5 Entertainment uni Alenova legend wacu ugiye bamwita Flavia ibaby yacu muri Irebe FM muzatubwice mu influence arico yes rero twaje muri gwa rukundo nyene kuraba abagenzi bacu bafunzwe muzovyumva ku radio muzobera ku mateleviziyo mugabo twashaka kubaza Nova muri rusangi igikorwa wabonye cagenze gute namaze kubabwira mu introduction twaje kuraba abagenzi bacu bafunzwe mu mwuga wacu ko dusanga dushigikirana muri rusangi wabonye igikorwa cagenze gute muri rusangi nkuko bivuze kuri nekezo rya 11 mu kwezi kwezi rya 10 no kwezi kwa10 ego twari twamaze dushikana ku ibohero kuri rya mpimba aho twari mugwi w'abavukanyi babagenzi bacu inshuti zacu bene wacu bamwe bo twashoye kumenya babeganije hano kumvo mwe wese ashaka gucamwo kuba mu ibohero si kumenja hari n'abasho gusanga wagiyeho bitari nakwiye canke kuzikumva zitandukanye rero twashitse ngaha mu gitondo cy'uno munsi kubisaha zine twatumaze gushikanga ubu naho tugeze sangapi dutashe iminota 45 ngo dusohotse neza rya barriere rya mbere uhera ko mu kwinjira aho tugeze muri ya zone rero civile rero twaturamutse tuje kuraba abagenzi bacu batanu harimwo uno nifasha methode batazira M9 Gym harimwo Nshimirimana Justin bazi nka Samandari hariho Nimbona Olivier no mu director yitwa Ofarsi harimo na Mizero Bellamy canke Bel Chris kwa muzi hakama rero nuno Nsengiyumba Pascal azwi nka Pasi Classic abo rero twashoje kugendera no bacu ko kuronswa mbe turashimiye n'ubuyobozi bw'ibohero bwashoje kuba duha mu mugwi nkuko twaje mu mugwi nabo twaganira mu mugwi mu kajardin keza aho mbere twamenye byinshi hano twasanze nk'umuntu mu myaka irenga 2 amaze nga ari ubwa mbere yumvisha akayaga ko mu jardin y'ahantu
twakiriwe uno munsi biba byoroshe. Yes. Muri rusangi twavuze ko ari igikorwa c'urukundo. Nibaza ko nkuko dusanzwe duhurikiye hamwe nk'abanditsi abamenyesha makuru ndetse n'abaririmbyi twabikoze mu buryo bw'urukundo. Mbega wowe ubonye iki gikorwa abaririmbyi bimvira canke twese hamwe muri rusangi bakiyumvira, we biguha ishusho yahe mu muziki w'u Burundi? No muziki, abanyamuziki, n'abanyamakuru muri rusangi ntubakora umwuga nk'iyindi myuga. Nico kimwe n'abarimo n'abadandaji nkakwemye kudandaza, nico kimwe n'abaganga, nico barahura n'ivyiza, barahura n'ibibi. Kandi nabo barakosha, nabo barakoshegwa. Harabata bakabakorera amakosha. Rero novuga nti n'urukundo ni wa mutima nyene, mbere nkavuga hamagarira ko tuno munsi twaje kubikora nko ducije mu muziki n'abandi mu bindi bisata, abaganga boshika kuraba abandi baganga canke abacamanza nabo nyene boshaka gusa gutyo, aho ugasanga abakomerçant mu migwi yose y'ubuzi bwa misi yose bagashika nkuko abarundi twama dukundana, tuje turangwa n'urukundo no kubabaranara. N'ijambo ry'Imana ravuga ngo muryoherwane n'abaryohewe, mubabarane n'ababaye. N'umuse twaramutse kurangura iryo shaka ry'Imana kugira ngo tubabarane nabano babaye. Mugabo mukanya twari kumwe bari baryohewe, naho dusize bamwe mbere nka bose mu gahinda barira. Bariko bararira. Umuntu ashobora kuvuga ati none musabiki ko mwashimye byose mugashima, musabiki ko hari abantu baza kuraba ikiganiro maybe bari mu ntwaro ndetse n'abandi batandukanye, ushobora kuvuga ati none ko mwagiye kubaraba mukagenda mu rukundo, ico musaba namwe n'igihe? Ubwa mbere twaje mu rukundo, twari twanatekeye n'ikara n'akajumbu, twakabashikirije kandi bakengurutse. Rero ico nkuvuze ngo nosaba iki, nuko nosaba ko intahe yofata ijambo. Intahe igafata ijambo, hama ibintu bigafata inzira. Hano hariho abavuga ko bamaze umwaka, imyaka 2-3 bataranumvirizwa. Ivyo bibaho. Twumvise zijya burya buzima tubaye ko hanze byo kubura bisi cyangwa kuriki nabo birabashikira, ugasanga mbere bamwe isango ryo kuja kubazwa kuburana kurenguka ryashibye kubera ko igitoro cagoranye canke imodoka yoba itabonetse kwisaha, ugasanga rakose yanda meza 3-4 yiyongeye kwisango ryo kurengukira ko ryari riteganijwe. Hama ikindi twabonye no navuga nkuno munsi mbere gifatiye kuri bano bagenzi bacu bavukanye bacu tubatanu, ngo twasanze ko bari mu mugwi novuga nti 2-3 hariho bano abapfunzwe kubera ibikoresho dukoresha mu myuga bwa misi yose, kamera, appareil photo canke enregistreur gutyo. Abona ko tusanga rero ugiye nko kuraba umengo ni nka abus de confiance, barabikose hanyuma hageze kubisubiza hakaburamo kimwe canke bikabura nka byose, hakaba mukazi mwakoze mu mugwi ugasanga hari abagiye abatakoze neza, babaye ibito batanya abandi mu makosa. Ugasanga rero birumvikana, mugabo ugasanga hariho kutumvikana, gutahurana hagati y'uwitwarirwa n'uwitwara. Hama ikindi ntacyo twabonye ni nkabibagirizwa dossier zo viole, ngo gufata ku nguvu canke gukubagura. Ugasanga mu by'ukuri baramaze umwaka canke amezi 5-6 ari ngaha, mugabo nukuri yarazanyuga nta akabwira ko atacagirije na kimwe cerekana ko yakoze iyo viole gihari, yaba ko yafatishwe ico bita yafatanywe itonga, byo bita gufatwa en flagrant délit, canke ari bipimo byo kwa muganga cyane n'abandi bahinga berekana ko nakayo bayafashe. Ibyo twabisanzeho, mugabo hakaba rero n'uwundi wo twasanze wewe mbere akiriwe n'urubanza arezwa. Aheze umwaka kuva mu kw'icumi kwa 2023 yategezwe kuba yarataje, mugabo umwitwarira yavuze ngo ndunguruje sisindi ngingo ya sentare. Mugabo rero uyu mwaka ugira urumane kuva mu kw'icumi kwa 2023 utari mu kw'icumi kwa 2024, umwaka wundi urarumanya
kuba ko yaratashe uwo mwitwarira adasubiye no kurenguka cyangwa ngo bahure no mu rundi rubanza aragenda kuburana agaca asanga ntiyaje yego ivyo byose rero niho navuze nti kumbure worondera imvozi nizi yozironka mugabo Imana ni yikorere ntahe nifata ijambo yikorere hama inzego zose zifise icyo zokora kuko aba ni batanu twabonye mugabo bashobora kuba n'abandi bafise ibibazo nk'ivyo ushobora gusanga rero kenshi na kenshi harabafunzwe kuba gateganyo hari n'abandi boba mbere bataranamenya mu vy'ukuri ntari mwitohoza nta afunzwe uko nyene rero bwe kuraba rero nizera ko byose birakora byose birakunda bizotora inzira hanyuma bakarenganurwa abo barenganyije abo kwagirwa nikosa naho ibyemezo byose bicitwa habona bagasomerwa hama bagatezurirwa naho wumva ko hari bura batezuriwe mugabo batarasoza merci beaucoup B5 ni mon espoir nasanzwe arongoye B5 entertainment B5 B5 niba ashaka kuvugira neza nawe twari turi kumwe nk'umuntu akunda umuziki w'u Burundi kubona hari abantu sabanyamuziki gusa twavuze aba director hari abantu benshi bafungiwe ngaha mugabo bari muri iyo carrière wewe bibonye gute nikisha gushimishije nikisha kubabaje ose niko usaba kugira ngo utungane bukore canke kugira ngo nabo bidegemvye basubire mu buzima busanzwe icambere nagira mere ku kintu cyanezereye yego nuko ahanini iki gikorwa tugiye gukora si gikorwa gisanzwe kuri jewe iki gikorwa ni gikorwa cyakozwe ni gikorwa citeka ni gikorwa kisaba yuko kugira ugikore uba ufise umutima w'ubuntu rero nagira mvuge rero ko icambere kinezereye nuko abantu benshi bafashije kugira ngo bishobore gukunda yuko no munsi tuza kuraba bano baririmbyi bafunzwe nagira ndakumenyeshe minyone yuko nkuko nariko ndabivuga uru n'urunani w'abaririmbyi abamenyesha makuru aba producteur aba manager bose bagiye hamwe twebwe twabaye nk'intumwa gusa no kuvuga yuko uyo mutima wo kuvuga ati no munsi duhaguruke dukorere hamwe ico kintu nimba uno munsi kiko kiraba ejo siko cari uno munsi president wa delegation ni Alenova Irambona muga Alenova Irambona afise abantu benshi yaserukiye uno munsi twese tukumva yuko Alenova agenda imbere tukamukurikira tukagenda akatuvugira iryo jambo ico ni kintu gikomeye uno munsi novuga yuko twageze ko mu muziki w'u Burundi yaho twumva tuti ibibazo byose ubutandukane bwacu uno munsi Alenova twarishira mu y'abamenyesha makuru w'umuziki kama ariko uno munsi ururunani arurimwo ukundi arurimwo ukundi no kuvuga yuko iyi no yita yuko ari nka sinzi ko no yita collectif canke n'ubumwe bw'abantu benshi ni ikintu rero cyambere kinezereye kumva yuko no munsi ano makara nova vuze twumva yuko Dramati yashizemo ukuboko twumva yuko B-Face yaterereye twumva yuko aba producteur baterereye twumva yuko ico umva ni kintu ico nico gukenguruka gose naco gituma twagomba kusubira kubashimira kujya mwadutumye mwabonye ko twabikoze kandi twashitse kandi bashimye ubwa kabiri rero ni kukijanye n'ingene umunezero na ambiance yagenze yari yanye ikintu cari gikomeye hajya umuntu ari mu ngorane kumwumviriza ni ibintu by'akamaro gose twareka naho watwaye ayo makara cyufata rero wagiye kumwumviriza ukamuha nayo makara biba ari umunezero urenze gose twatanguye umengo harimo timidite mugabo bagenda baratubwira boro boro umwe wese dossier yiwe sinshaka kuzijamo indani naza ko Nova yabivuze cyane ariko nagira mvuge cyane uyo munezero wo kumva yuko bafise abantu bari ko barabiyumvira inyuma yiki gihome tubona kingana uko bakumva baca bumva bari soulager mwabonye yuko bari ko baravuga ijambo ryo gukenguruka abatari bake bari ko baravuga baca barira kubera bavuga bati ari abantu twasangiye inzoga ari abantu twasangira ibirori murazi yuko abaririmbyi kuri ivyo bintu batifata nabi bazi kubikora bakavuga ati muga ntitubabona no munsi mwebwe muraje
ako kantu rero kanezereye gose banavuze yuko n'igihe tuhaviriye ati turacafise gushika saa 8 no kuri turaza kota akazuba ico rero ni ikintu gikomeye gose rero kono kongera ko mu vyo nova ngira ngo atavuze umva barafise ingorane nyinshi zo kubaho nivyo twabazaniye birashobora kwamaza rimwe canke kabiri ariko twagiye dusabe dutera kamo uyo wese ashobora gufasha bisumbirije amenye yuko abatari bake nta n'abashingwa manza bafise bashoboye kubafasha bakaronka abashingwa manza kuko ari nigihe n'urubanza rudidizwa no kuba utafise ukuburanira cyangwa utazi amategeko udafise ukuburanira tukabutiza ivy'amategeko nibaze ko bavyoroshe ubwo bubazo bwose rero ibe intango y'isemo y'abandi bantu benshi bazoza kubakurikira kino gikorwa cyakozwe n'abaririmbyi uno munsi urakoze cyane turi kumwe wose n'undi mu journaliste wacu akorera kuri Irebe FM Flavia muri rusange nawe wabivyakiriye gute wabibonye gute uravye igikorwa cy'urukundo ingene cagenze so ubwa mbere singiye kuvuga byinshi kubera yuko bagenzanje ngaba bivuze bige bitandukanye novuga yuko icambere no gushima abagize bose gushira mu kuboko abaririmbyi abamenyesha makuru aba DJs aba manager bose novuga yuko icambere kubashimira cyane kubwo umutima w'urukundo berekanye novuga yuko ni ishusho nziza ni image nziza iba ikiragaragara mu muziki kuko uno munsi aho tuvuye bazoga kuvuga ati haravuye abamenyesha makuru abaririmbyi haravuye aba DJs umva ni image nziza tuko turanka mu muziki ndundi yuko hariho urukundo hari mu busabane ikintu nyamukuru rero novuga yuko canshimishije cyane byinshi bagiye baravuga ariko naryo n'ukungene batubwiye ko hagati yabo hari urukundo hagati yabo ntibinubana umwe arose undi abarose nimba arose amakara ya 5 undi aba yarose novuga yuko ni ikintu ciza cyane ubona yuko bari hafi na hafi cyane ntibaciye batantanya kubera yuko babasanga ibibazo oya ahubwo bagumanye bari hafi ariko ico tugiye gusaba intambwe twayigize isemo twayigize wowe ushobora kuraba ibi tuvuze canke bidushikirije ukaba ufise uwo mutima wo kumva ko hari cyo ufasha abo bagenzi bacu abo twakuranye ubuzi bwe butandukanye bari mu ryobohero bari kuri rya mpimba novuga yuko barabico bakora kuko baracara abana baracari bato hari abafise imiryango hari abifuze ko ubumenyi bwabo bubandanya buduga ariko no munsi bari mu kibanza kitari ciza ni buduga novuga yuko nkuko Espoir hagera bivuze ati hari abadafise abashingwa manza iki novuga yuko vraiment ufise umutima w'urukundo umva yuko yoriha 100 bigira ngo haboneke uwo mushingwa manza vyoroshe vraiment babikore muri wa mutima w'urukundo muri wa mutima w'urukundo umuziki muri wa mutima w'urukundo hagati twese nk'abarundi novuga yuko byari ibintu bimeze neza bon jewe nanje numva norangiza shimira abantu bose twagendanye abitanze muri rusangi n'ubundi wese yumva uburyo yobikoramo ikintu cyo gushikirana ni ciza ukaba uri umuririmbyi ukaba uri umu DJ ukaba uri umunyamakuru ukaba uri umuntu wese ukaba uri n'umufana hari abantu babona Samanda akavuga ati yo yaduhindirimbo ke twararyoherwa hari abazi Berry Chris n'abandi bose bari kumwe akavuga ati ewana je ubunye nukuvuga ngo yarandengereza umunsi bivanye na show yama we rero ukaba ufite umutima w'urukundo ni vyiza ko bagaragariza muri ibi bihe na cyane cyane ko twabonye ko bafise agahinda niko B5 yavuze bafise agahinda kuko babandi mwagenda nasibo bakuraba ariko ukabuzi ko woba wararyohewe umunsi umwe cyangwa ufite umutima wo gufasha nibaza ko igihe ciza ari iki cyo kubikora rero Imana ibahezagire abakunzi bacu abo twari turi kumwe sinzi ko akajambo kanyuma boshikiza ariko muri rusange jewe nk'abakunzi bayagateke umuntu wese ashobora kuraba ikiganiro hari bavuga ngo reka ushikire mugenzi wawe Yes abahezagire reka duhezagire mugabo turangize ku kano kantu batubonye ngaha turi bane mugabo hari akagaga ari kuri kamera hari Shadrake nawe ari kuri appareil photo DJ Israel na Semavumba Simbizi nabo bamaze gusiga inzira amavuta kuko tuba dufise ibidukenera byinshi yego byinshi muri make rero twabonye ko muri bano batanu twaravye harimwo umaze imyaka 2 umwaka umwe ariko maranga mengo nivyo biriko biramutera kwiyumvira nabi kubera ko asa n'uwari yarejejwe mugabo atarasho gusohoka hano mugabo harabandi ameze ukwezi harameze ameze 8 6 amezi 10 igikuru umuntu yovuga nuko rwa rukundo bavuze ko bagiye kubandanya
bagiranira hari indani aho babaye. Ikindi nacusaba batanu gusa twamenye ko abari mu gisata ca entertainment na cyane cyane iby'umuziki n'ibijyanye navyo bashobora gushika aba 200 bari ngaha. Rero tugahamagarira iryo kara icyo kijumbu nejo bundi wogira mutima wogira cyitaye ko yobibuka kugira ngo nabatoza ndakuza ari umugwi naho za wenyene n'abarongozi bari no bohero n'abantu batahura bakora akazi ko bagasabwa batworohereje byoroshe kubaronka mu mugwi ngo nabivuze. Rero novuga nti nivyo gushima igikuru gusa habandanye kuba okwitanaho okwitwararikana canke bwa buryo bw'abavoka ko bavuze ko abenshi bakeneye abo bafasha abavoka kuko hari ibintu usanga bimwe biko birabazingamira ko ari kubera kutamenya amategeko nayo bundi bari batizo ko bari barabironkeye uburenganzira. Rero nivyo igisigaye nizera ko urukundo no gushikirana mu byiza mu magorwa no marusha arivyo biranga abarundi n'abarundi kazi bo mutima ijambo bitekana itekana arivyo bibandanya bituranga. Twebwe abamenyesha makuru natangaye kubona no musi haje abamenyesha makuru na cyane cyane abaririmbyi ntibabonetse cyane canke n'abandi aba director mugabo ntaco ni abagabo ntibaronke harimo ngo babasemana usanga bafatiriwe kanota kanyuma. Twari umugwi w'abantu barenga 80 mugabo cyo kuboneka 8 navyo nyene ni byiza cyane. Rero Imana imbere ibindi byose irishura n'inyuma ya zero irishura irakora. Murakoze bakunzi bacu, bye bye.